Chelsea Football Club uwo mugwi waranzwe n'ibiki kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1905 ubaho gushika muri uku kwezi kw'indwi mwaka wa 2025 itariki 13 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2025 umugwi wa Chelsea wo mu gihugu cy'Ubwongereza watwaye igikombe c'isi c'imigwi Mondial des Clubs hari nyuma yo gutsinda umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'Ufaransa ibitsindo 3-0 mu rukino rwa nyuma canke final rwatanguye isaha 3 z'ijoro mu masaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda no kuvuga isaha 9 z'umuhingamo mu gisagara ca New Jersey kiri mu burengero bw'igisagara ca New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari ikibuga MetLife Stadium urwo rukino rwabereyeko. Ivyo bitsindo bitatu byinjijwe n'abakinyi Cole Palmer ku munota wa 22 n'umunota wa 30 y'urukino akaba yinjije double birumvikana bitsindo bibiri hamwe na Joao Pedro ku munota wa 43 w'urukino baja kuruhuka ikipe ya Chelsea yamaze kuba iko iheza akazi. Urukino rwarangiye kw'ivyo bitsindo bitatu nyene rumaze kurangira MetLife Stadium yari yuzuye abafana barenga 82,000 barangwa n'umunezero haba ku ruhande rwa Chelsea yari heje gutwara ico gikombe haba no ku ruhande rwa Paris Saint-Germain kuko nabo bari bishimiye aho uwo mugwi bikundira wari wabashikanye muri uwo mwaka na cyane mu gutwara ibikombe nka byose kimya kiretse iyo Mondial des Clubs harimwo na Champions League yari bahaye inyuma yo kuba itari bwagitware kuva yakabaho. Uwo mugwi wa Chelsea watsinze iyo Paris Saint-Germain ibitsindo 3-0. Iyo Paris Saint-Germain yari equipe yari imaze iminsi ikaterana ubwoba mu gihe yari yatsinze imigwi myinshi komakomeye itsinda ibitsindo byinshi aho ndavuga nk'umugwi wa Real Madrid yatsinze 4-0 muri no Mondial des Clubs, umugwi wa Atletico Madrid yatsinze ibitsindo 4-0 hamwe n'umugwi wa Bayern Munich yatsinze yene muri no Mondial des Clubs. Aho harimwo n'umugwi wa Inter Milan umugwi mwe w'igihangange yatsinze ibitsindo 5-0 muri final ya UEFA Champions League. Igikombe, imidari n'ubushimwe butandukanye byatanzwe n'umuyobozi w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino afadikanije na Donald Trump uno n'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu cyari cyakiriye izi nkino. Mu bushimwe bwatanzwe umukinyi Gonzalo Garcia wa Real Madrid niwe yahawe agashimwe k'umukinyi yinjije ibitsindo byinshi kurusha abandi muri iryo higanwa yarafise ibitsindo 4 naho yanganye ibitsindo na Angel Di Maria wa Benfica, Serhou Guirassy wa Borussia Dortmund hamwe na Marcos Leonardo wa Al Hilal. Gonzalo Garcia niwe yahawe ako gashimwe bivanye nuko ubu yashikanye Real Madrid muri demi-finale mu gihe abo bandi bakinyi bo batigeze bashikayo n'imigwi yabo. Umukinyi Cole Palmer yatowe nk'umukinyi mwiza yaranze urukino rwa nyuma homme du match de la finale inyuma yo kwinjiza ibitsindo 2 maze agatanga umupira umwe uvamwo igitsindo cya gatatu aco cyasozereye uno rukino. Yongeye habwa agashimwe k'umukinyi mwiza yaranze ihigano. Umunyegoli Robert Sanchez wa Chelsea niwe yahawe agashimwe k'umunyegoli mwiza yaranze higanwa maze umukinyi Desire Doué uno wa Paris Saint-Germain nawe akaba yahawe agashimwe k'umukinyi mwiza kiri muto yaranze higanwa. Gutwara icyo gikombe byatumye Chelsea ikwiza ibikombe 2 by'isi by'imigwi bica bituma kandi Chelsea yandika amateka yo kuba umugwi wa mbere utwaye iki gikombe mu mukenyero mushasha canke muri forma nshasha aho muri iyo forma iryo higanwa ryatanguye gukinwa n'imigwi 32 yabaye myiza mu mihingo itandukanye y'isi mu gihe muri forma yahora iryo higanwa ryahora rikinwa n'imigwi 7 no kuvuga imigwi 6 yatwaye Champions League ku ma confederation canke ku migabane 6 canke mu mashira hamwe y'umupira w'amaguru y'imigabane 6 birumvikana n'umugabane wa Buraya, Afrika, Amerika y'Epfo, Amerika ya Ruguru, Aziya na Oceania. Ongera ko umugwi uba watwaye igikombe ciganwa rikuru cy'igihugu kiba cakiriye iyo Mondial. Ushobora guca wibaza uti umugwi wa Chelsea ni umugwi nyabaki wavutse gute? Ni ibihe bisanga canke n'izihe ngorane wagiye uragira mu buzima?
ni ayahe mateka wagiye urakora, ni ayahe mateka wisangije, ivyo bihe bibi vyovyo wabisimbutse gute? Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri iki kiganiro ugiye gushyikirizwa nanje Wilfried Irambona, ikinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube. Nizere ko mumeze neza, abakitso n'abagara canke bahanganye n'izindi ngorane bayifurize kuzivamo. Nimba utaragura akajezi ko mu giseke cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba, ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi ugenda kubwira ingene woyironka ku giciro ciza, maze zuje kugura Stade Intwari, zuje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo ushobore kwamamariza ivyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube, kuko ibintu vyawe tubibwiye abantu basanzwe kurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 31 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Mukanya tunze idonido da kino higaniro abateguriye. Chelsea Football Club ni umugwi wo mu gihugu cy'Ubwongereza ku mugabane wa Buraya ukina umupira w'amaguru kinyamwuga, ukaba wavukiye itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1995 mu gisagara ca London canke Londres, ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza. Bikaba bisigura ko itwaye iki gikombe c'isi cy'umwaka wa 2025 imaze imyaka 120 ibayeho. Chelsea ifise icicaro muri quartier ya Fulham iherereye mu bumanuko bushira uburengero canke Sud West y'igisagara ca London. Uwo mugwi wa Chelsea ukina ihiganwa rikuru ry'Ubwongereza English Premier League, ukaba wanarikinemwo imyaka myinshi cyane y'ikiringo umaze ubayeho. Kuva wakabaho umugwi gushika ubu, umugwi wa Chelsea wakirira inkino zawo ku kibuga cawo citwa Stamford Bridge Stadium, kikaba gifise ibibanza 40,341 abafana bashobora kwicaramo. Reece James niwe kizigenda canke kapitene uwo mugwi kuva itariki 9 z'ukwezi k'umunani mwaka wa 2023. Mumenyereza wayo ni Enzo Maresca, maze umuyobozi wayo akaba yitwa Todd Boehly. Uwo mugwi wa Chelsea umaze gutwara ibikombe 34 kuva wakabaho, ivyo bigatuma uba umugwi wa gatanu ku rutonde rw'imigwi yo mu Bwongereza ifite ibikombe vyinshi, maze ikigo kijeje statistique canke ibiharuro imigwi iba ifise EFFHS canke IFFHS gica kiwucagura nk'umugwi wa kabiri mwiza kw'isi waronse umusaruro mwiza kuva mu mwaka w'1991 gushika mu mwaka wa 2010, ukaba wari nyuma ya FC Barcelona wafata ikibanza ca mbere. Chelsea yatwaye igikombe ca mbere ca Premier League mu mwaka wa 1955, maze twara n'ibindi bikombe vy'amahiganwa atandukanye mu myaka y'1960, y'1970, y'1990 n'imyaka y'2000. Kuva mu mwaka wa 1996 Chelsea niyo yahaguruka maze itangura kwigaragaza nk'umugwi utaje gukina gusa, ahubwo nk'umugwi uje gukina kugira ngo utware ibikombe. Mu bikombe 34 Chelsea imaze gutwara, harimo 23 byo mu gihugu cy'Ubwongereza n'ibindi 11 mpuzamakungu. Ku ruhande rw'ibikombe by'amahiganwa akinirwa mu gihugu cy'Ubwongereza, Chelsea imaze gutwara ibikombe 6 bya Premier League, 8 bya FA Cup, 5 bya Coupe de la Ligue na 4 bya FA Community Shield. Na ku ruhande rw'amahiganwa mpuzamakungu, ni kuvuga ayo ku mugabane n'ayo ku rwego rw'isi, Chelsea imaze gutwara ibikombe 2 bya Coupe d'Europe de Vainqueurs de Coupe, 2 bya Super Coupe de l'UEFA, 2 bya Ligue Europa, 2 bya Ligue des Champions,
nuvuga ico yatwaye mu mwaka wa 2012 n'ico yatwaye mu mwaka wa 2021, bibiri vya Coupe du Monde des Clubs n'igikombe kimwe ca Europa Conference League. Chelsea niwo mugwi wonyene umaze gutwara inshuro zibiri ibikombe kuri buri gikombe kuri mahiganwa asanzwe akinirwa ku mugabane w'ano bw'amahiganwa atatu akomakomeye hariye Buraya, uvuga Europa League, Champions League na Super Coupe d'Europe. Nikindi kandi gutwara igikombe ca UEFA Conference League cha sezo ya 2024 cha 2025 vyagize Chelsea umugwi umwe rudende umaze gutwara ibikombe vyayo mahiganwa ane atunganwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya, UEFA, no kuvuga Europa League, Europa Conference League, UEFA Champions League na Super Coupe d'Europe. None ekipe ya Chelsea yavutse gute? Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na kane, Gus Mills, umudandaza w'umugwizatunga hamwe na mwene wabo Joseph baraguze ikibuga c'inkino zo kwiruka ca Stamford Bridge, bakaba bari bafise intumbero yo kugihindura ikibuga c'umupira w'amaguru. Inyuma yuko umugwi wa Fulham wankiye kugikoresha, Mills yaciye afata ingingo yo gushinga umugwi wiwe kugira ngo ico kibuga gikinirweko. Bivanye nuko umugwi wa Fulham wari umaze kwita izina ry'akarere ico kibuga kirimwo, vyatumye bahitamwo izina rya Chelsea rikaba ryari izina ry'akarere kari hafi yaho. Mwomenya ko iryo zina rya Chelsea bagiye kuriha uwo mugwi inyuma yo kwiyumvira ku mazina atandukanye nka Kensington FC, Stamford Bridge FC canke London FC, maze bikarangira batashimye maze uwo mugwi wita Chelsea. Uwo mugwi wa Chelsea washingiwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1905 mu kabare kitwa The Rising Sun, ubu kiswe The Bunchers Hook, kari imbere y'irembo rikuru ry'ikibuga riri kwibarabara rya Fulham Road. Uwo mugwi wabanje gusaba kwinjira mu higanwa rya Southern League, ariko biranka kubera gukebana kw'imigwi ya Fulham na Tottenham, iyindi migwi y'i Londres. Chelsea yaciye isaba kwinjira mu higanwa rya Football League, maze icayemegwa itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 1995. Uwo mugwi waciye uha akazi John Robertson, umunya Ekose w'imyaka 28 kugira ngo abe umumenyereza yongere awukinire. Vyajemewe ko umumenyereza ashobora kumenyereza yongera akina. Urukino rwabo rwa mbere mu higanwa bakinye itariki 2 kwezi kw'icenda mwaka wa 1995 n'umugwi wa Stockport Country, batsindwa igitsindo kimwe ku busa. Nayo urukino rwa mbere bakiniye ku kibuga ca Stamford Bridge rwabahuje n'umugwi wa Liverpool, maze bawutsinda igitsindo 4 ku busa. Inyuma yo gutsinda mu nkino za mbere Liverpool igitsindo 4 ku busa na Arsenal igitsindo 2 kuri kimwe, maze ikanganya na Manchester United igitsindo busa ku bundi, imigwi yafatwa nk'ibihangange ico gihe. Chelsea yatanguye gukundwa cyane i Londres ku mugwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza, aho abafana baja ku kibuga baje kuraba urukino rwayo, bavuye ku gitigiri c'ibihumbi 6 baja ku gitigiri c'ibihumbi 70, bisigura ko bigwije inshuro zirenga 11, maze bamwe muri bo batangura kwiyandikisha nk'abafana b'ibihe byose b'uwo mugwi. Ibyo Chelsea yifashijwemo n'abakinyi bari bakunzwe cyane nk'umunyegoli Willy Falk batazira Fati, n'abakinyi George Hudson batazira Gattingan na Jimmy Windridge. Muri Chelsea haje kuba amatati atuma John Robertson aheba kumenyereza uwo mugwi. William Lewis yaciye amusubirira by'imfata kibanza, maze acafasha Chelsea kuduga mu ciciro ca mbere mu mwaka wa 1997, ni kuvuga inyuma y'imyaka 2 gusa uwo mugwi ubayeho. Itariki 12 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 1935 umugwi wa Chelsea wakiriye Arsenal mu rukino rw'ihiganwa ry'igihugu. Kuri iyo derby Londres, abafana 82,905 nibo binjiye ku kibuga ca Stamford Bridge gushigikira Chelsea, maze ruba urukino rwa kabiri mu mateka y'ihiganwa ry'Ubwongereza rurabwe n'abantu benshi.
intambara ya mbere n'iya kabiri z'isi zagiye zirahungabanya umugwi wa Chelsea, aho muri sezo y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na gatatu shira umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri na kane yakorokeye mu cicaro ca kabiri maze ija kugaruka mu cicaro ca mbere inyuma y'imyaka 6, ni kuvuga muri sezo y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ibiri n'icenda shira umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu n'indwi Chelsea yitabiriye ihiganwa mpuzamakungu ku ncuro ya mbere, rikaba ryari ihiganwa rya Tournoi International de l'Exposition Universelle de Paris, aho yari yahuriye mu Faransa n'indi migwi yari y'ibihangange ico gihe ku mugabane wa Buraya nka Slavia Prague yo muri Republique Czech, Austria Vienne yo mu gihugu ca Autriche na Bologna yo mu gihugu c'Ubutaliyano. Ico gihe Chelsea yashitse muri final maze ihatsindirwa na Bologna. Vyatumye Chelsea iba umugwi wa mbere mu gihugu c'Ubwongereza witabiriye ihiganwa mpuzamakungu, kuko nta mugwi n'umwe muri ico gihugu wari bwige uja gukina ihiganwa atari iryo mu gihugu c'Ubwongereza nyene. Ariko kandi ushobora kwibaza uti none Chelsea yatwaye ibikombe cayo ca mbere ca Premier League ryari bigenze gute? Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kabiri Ted Drake, umusatirizi wa kera w'umugwi wa Arsenal n'umugwi w'igihugu w'Ubwongereza Three Lions, yashinzwe amabanga yo kumenyereza Chelsea maze acazanana umugambi wo kuryohora umupira Chelsea yakina. Kugira ngo abishikeko yahagaritse abakinyi bakina kugira ngo biryohere ico twita pensionnaires, maze aja mu vyicaro vyo hasi kugira ngo kugura abakinyi bafise inyota yo gutwara ibikombe no gukina umupira mwiza imyaka myinshi kugira ngo Chelsea ibe umugwi w'icitegererezo. Uwo mugambi waciye umushikana ku gutwara igikombe ca mbere ca Premier League muri sezo y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kane shira igihumbi n'amajana icenda na mirongo itanu na gatanu, ikaba yahije sezo ari ya mbere maze ikurikirwa n'umugwi wa Wolverhampton wari igihanganga ico gihe, ukaba ari nawo wari watwaye igikombe caheruka. Nyuma y'amezi make Chelsea yaciye itwara igikombe ca kabiri mu mateka yayo, aho yari hejeje gutsinda itariki 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu Newcastle United ibitsindo 3-0 muri finale y'igikombe ca Community Shield. Naho uwo mwaka nyene w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatanu ariho ishirahamwe ry'umupira w'amaguru i Buraya UEFA ryashinga ihiganwa Coupe d'Europe des Clubs Champions, ryakinirwa n'imigwi yatwaye ibikombe mu bihugu vyabo, akaba ari ryo twita UEFA Champions League uno munsi. Chelsea ntiyitabiriye iryo higanwa kuko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza FA ryo ryabona ko iryo higanwa ridafise ishingiro, maze rica rifata ingingo ryo kutabirungikamwo umugwi uvuye mu Bwongereza. Ico gihe murika ko Chelsea ariyo yari yatwaye igikombe cyo mu gihugu. Umugwi wa Chelsea wasubiriye gukorokera mu cicaro ca kabiri uhejeje sezo y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe shira igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri. Ico gihe vyatumwe nuko uwo mugwi w'i Londres wari utakaje umukinyi wayo w'igihangange yitwa Jimmy Greaves, akaba yari yerekeje mu mugwi wa Milan AC mu Butaliyano. Hambavu yo gufasha umugwi serukiragihugu w'Ubwongereza Three Lions gutwara igikombe c'isi c'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu, uwo mukinyi yari yinjije Chelsea ibitsindo 132 mu nkino 169 yikiniye, kumugira bigatuma Chelsea iba umugwi w'igitinyiro. Chelsea yagiye kugaruka mu cicaro ca mbere inyuma y'imyaka 3, ni kuvuga muri sezo y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kane ishira igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu, ikimara imyaka 8 yitwara neza, aho yaheza sezo iri mu bibanza 7 vya mbere. Wobuzi none ko Chelsea yatwaye igikombe ca UEFA Champions League imbere y'uko gifata rino zina, uti vyagenze gute? Amaze guhabwa amasezerano yo kumenyereza Chelsea n'umuyobozi wayo John Mills muri sezo y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu ishira igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu n'indwi, Dave Sexton yihaye umugambi wo kuzana ibikombe maze acagura ba myugariro babiri John Dempsey na David Webb hamwe n'umusatirizi Ian Hutchinson. Bamaze kwiyongera ku bakinyi bakina neza mu mugwi wa Chelsea nk'umunyegoli Peter Bonetti, ba myugariro Ron Harris na Eddie McCready
n'abakinyi bo hagati nka John Hollins na Charlie Cook, Chelsea yaciye iba ikipe ikomeye cyane. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi yaciye itwara igikombe cyayo ca mbere ca FA Cup itsinze Leeds United ibitsindo 2-1, maze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na rimwe naho Chelsea itwara igikombe ca Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de Football, ubwa mbere mu mateka itsinze Real Madrid mu rukino rwabereye i Athene mu gihugu c'Ubugiriki. Ico gihe umukinyi Peter Osgood wari yarerewe muri uno mugwi wa Chelsea yakoze amateka aho kwinjiriza Chelsea ibitsindo 103 mu nkino 279 no kugaragaza impano idasanzwe ku myaka 17 gusa y'amavuka byatumye mutazira the King of Stamford Bridge, bisigura ngo umwami wa Stamford Bridge, ikibuga ca Chelsea. N'ubu ku bwinjiriro bw'ico kibuga hakaba hamanitse isho yiwe. Ihungabana rya Chelsea mu myaka y'igihumbi amajana icenda na mirongo indwi na gatanu gushika mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kabiri. Uti iryo hungabana ryagifashe gute? Umugambi wo gusanura ikibuga Stamford Bridge wasutse Chelsea mu ngorane z'ubutunzi, kitangura kugurisha abakinyi maze bituma ikorokera mu cicaro ca kabiri. Muri sezo y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri ishira igihumbi amajana icenda na mirongo umunani na gatatu, Chelsea yahatse gukorokera mu cicaro ca gatatu, aho umugwi wakinye urukino wataziriwe ngo do or die, ni kuvuga umukino wo gupfa no gukira, gutsinda urukino rumwe no kunganya urwa nyuma nibyo byafashije Chelsea kuguma mu cicaro ca kabiri. Muri iyo myaka Chelsea yagiye iraduga mu cicaro ca mbere yongera ikoroka, ariko ija guhindura isura kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi imaze kwakira Ruud Gullit nk'umumenyereza akaba n'umukinyi w'umugwi. Amaze gusinyisha abakinyi b'abafaransa nka Marcel Desailly na Frank Lobé, umunyanorvege Tore André Flo hamwe n'umutaliyano Gianfranco Zola, byashikanye uwo mugwi wari uyobowe na Captain Dennis Wise gutangura gutwara ibikombe. Itariki 17 z'ukwa gatanu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi Chelsea yatwaye igikombe ca FA Cup itsinze Middlesbrough ibitsindo 2-0. Uwo munsi ikibuga ca Wembley cari cyuzuye umunezero w'abafana ba Chelsea narya bari bamaze imyaka 26 badatwaye igikombe, bakaba bari baheruka igikombe gikomeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe batwara Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, igikombe cyo ku mugabane wa Buraya. Impano zagaragara mu bakinyi nk'umukinyi wo hagati Gustavo Poet, abasatirizi Celestine Babayaro, Di Matteo na Frank Sinclair, n'ugariro w'umwongereza Graham Lasso n'umunyegori Ed de Groy bafashije Chelsea kwandika ayandi mateka. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani bafashije Chelsea gutwara igikombe ca Carling Cup batsinze Middlesbrough itsindo 2-0 muri final, batwara igikombe ca Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe batsinze Stuttgart yo mu gihugu c'Ubudagi igitsindo 1-0 muri final yabereye kuri Stamford Bridge, kibuga c'uno mugwi nyene wa Chelsea mu Bwongereza, bongera batwara igikombe ca Super Coupe de l'UEFA batsinze Real Madrid igitsindo 1-0 mu rukino rwa final rwabereye kuri Stade Louis II ci Monaco mu gihugu c'Ubufaransa. Mu kwezi kwa gatandatu mwaka wa 2003 Keane Bates, umunyamitahe wa Chelsea, yagurishije uwo mugwi imiliyoni 140 z'amapound ku milliardaire w'umurusiya Roman Abramovich, ubu abenshi muri ko munyumviriza mwakunze Chelsea ariwe ariko ayisukamwo imitahe. Agishikira umugwi, Abramovich yasohoye imiliyoni 100 y'amapound mu kugura abakinyi, yongera ashira amafaranga menshi mu gusanura Cobham, ikibuga cy'imyimenyerezo ca Chelsea n'izindi nyubakwa z'umugwi. Ico gihe uwo mugwi wazanye abakinyi bakomakomeye nka Claude Makelele, Joan Sebastian Veron n'abandi bakinyi bakiri bato nka Damien Duff, Joe Cole na Scott Parker. Mu mwaka wa 2004 naho
uwo mugwi watsinyishije abandi bakinyi bawukozemwo amateka nk'umunyegoli Petro Cech, abanyaportugal Ricardo Carvalho na Paulo Ferreira hamwe n'umusatirizi w'umunya Cote d'Ivoire Didier Drogba avuye muri Ligue 1 ku miliyoni 30 y'amanyaburaya. Yifashishije abo bakinyi, umumenyereza Jose Mourinho yaciye atwara igikombe ca Coupe de la Ligue muri saison ya 2004-2005, hakaba hari haciye imyaka 50 Chelsea idatwara ico gikombe. Ico gihe umwongereza Frank Lampard yaratangiye kwigaragaza nk'umukinyi wo hagati mu kibuga dasanzwe. Chelsea yongeye itwara Premier League zibiri zikurikirana muri saison ya 2004-2005 n'iya 2005-2006. Muri iyo myaka yose Chelsea yaguma ihanganira gutwara igikombe ca UEFA Champions League ariko biranka. Mu cy'umwaka wa 2006 Roman Abramovich na Jose Mourinho baricaye hamwe biga ku byo bokora kugira ngo batware ico gikombe, maze baca basinyisha abakinyi babiri Michael Ballack na Andriy Shevchenko. Naho baguze abakinyi, Chelsea ntiyashitse ku mugambi wayo, maze umumenyereza Jose Mourinho acava muri Chelsea mu mwaka wa 2007 bivanye nuko hari ibyo batahurizako n'umuyobozi Roman Abramovich. Ico gihe Mourinho akaba yavuye muri Chelsea ayihaye ibikombe 6, amateka atari bigera kogwa n'umumenyereza n'umwe muri uwo mugwi. Agitangura kumenyereza Chelsea asubiriye Jose Mourinho, umumenyereza Abraham Grant yashikanye Chelsea muri final aho batsinzwe i Moscow mu Burusiya na Manchester United kuri za penalty, urukino Chelsea yamaze idakwiye kubera ikarata itukura Didier Drogba yahawe mu minota y'agasunuzo prolongation, birumvikana ari finale ya UEFA Champions League. Inyuma yaho umumenyereza Abraham Grant nyabandanije na Chelsea, eka n'abandi bamenyereza bamukurikiye nka Luis Felipe Solari na Gus Hiddink. Carlo Ancelotti amaze gushika muri Chelsea inyuma y'abo bamenyereza, yafashije Chelsea gutwara ibikombe bibiri bikomeye mu gihugu cy'Ubwongereza icarimwe muri saison ya 2009-2010, ni kuvuga Premier League hamwe n'igikombe ca Coupe de la Ligue cyangwa ico twita FA Cup. Muri iyo saison Carlo Ancelotti yakoze amateka aho yubatse ubusatirizi bwinjiza ibitsindo byinshi, aho Chelsea yahejeje saison ifise ibitsindo birenga 100, ibyatumye Chelsea iba ikipe ya mbere ikoze ayo mateka kuva mu mwaka w'1967. Byumvikane ko hari haciye imyaka 47 atamugwi n'umwe ubikoze. Ico gihe Didier Drogba yarafisemwo ibitsindo 29. Saison yakurikiye ntiyagenze neza kuko Chelsea yaranzwe n'imvune nyinshi, bico bituma ifata ingingo yo kugura umukinyi azimvye cyane Fernando Torres, akaba yavuye muri Liverpool tariki 31 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2011 ku miliyoni 58 z'amanyaburaya, akaba ari wo mukinyi wa mbere yaraguzwe akanoti kenshi cyane mu mateka y'uwo mugwi. Saison ya 2011-2012 saison Chelsea yandikiyemo amateka ku mugabane wa Buraya itwara UEFA Champions League. Muti byagenze gute? Ashitse kumenyereza uwo mugwi asubiriye Carlo Ancelotti, umunyaportugal André Villas-Boas yamaze muri Chelsea umwanya urumerumara, kuko mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2012, no kuvuga nyuma y'amezi make cyane ari mu mabanga, yarakuwe mu mabanga yiwe inyuma yo gutanga umusaruro mubi kandi yarafise abakinyi beza. Umukinyi wa kera wa Chelsea Roberto Di Matteo niwe yaciye ahabwa amabanga yo kumenyereza Chelsea. Di Matteo yashitse ahindura umugwi, atangura gutsinda imigwi ikomakomeye nka Napoli, FC Barcelona n'iyindi, maze mu mezi abiri gusa aba ayihaye igikombe ca mbere ca UEFA Champions League mu mateka yayo kuva iryo higanwa rifata iryo zina. Ico gihe hari tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 aho Chelsea yatsindira Bayern Munich muri finale ku mipira y'imiterekano tiro B 4-3, nyuma yo guheza iminota 120 y'urukino avanganya igitsindo kimwe ku kindi, no kuvuga iminota 120 y'urukino harimo 90 y'urukino na 30 y'agasunuzo. Ico gihe Chelsea yakoze amateka yo kuba umugwi wa mbere wo mu gisagara ca Londres utwaye ico gikombe, kandi nta wundi mugwi w'i Londres uragitahukana gushika no kuri no saha.
ikiringo ca Eden Hazard n'abandi bakinyi. Chelsea itwara UEFA Champions League ya kabiri byari byifashe gute? Inyuma yo gutwara UEFA Champions League 2012 bamwe mu bakinyi bagiye barakura maze haza urungano rushasha. Mu bakinyi baciye bisoza harimo umulegend Didier Drogba akaba yahavuye yinjirije itsindo 160 mu gwa Chelsea. Mu mwaka wa 2012 Chelsea yaciye isinyisha Eden Hazard na Cesar Azpilicueta bavuye mu Bufaransa. Haciye igihe gito umumenyereza Roberto Di Matteo yarirukanwe maze umunya Espagne Rafael Benitez akimusubirira acafasha Chelsea gutwara igikombe cya UEFA Europa League mu mwaka wa 2013 batsinze Benfica itsindo 2-1 muri finale. Ivyo vyatumye Chelsea yandikisha amateka yo gutwara ibikombe 2 byo ku mugabane wa Buraya mu myaka 2 ikurikirana. Muri uwo mwaka Marina Granovskaya umukenyezi yarafitaniye ubucuti bukomeye n'umuyobozi Roman Abramovich hamwe n'ibikorwa vya Chelsea yaciye ashirwa mu buyobozi aho mbere mu mwaka wa 2014 yaciye ahabwa amabanga yo kuba umuyobozi mukuru w'umugwi yongera ashingwa amabanga yo gutunganya ivyo kugura no kugurisha abakinyi. Marina yaciye agarukana Mourinho mu mabanga yo kumenyereza Chelsea maze aca yubakira uwo mugwi ku bakinyi nka Eden Hazard, Diego Costa, Cesar Azpilicueta n'umunya Brazil Willian. Mu mwaka wa 2015 Mourinho ari kumwe n'abo bakinyi yatwaye igikombe ca Coupe de la Ligue n'ica Premier League. Naho biruko Jose Mourinho ntiyabandanije yeregwa muri uno mugwi wa Chelsea kuko yaciye yirukanwa itariki 17/12 mwaka wa 2015 kubw'umusaruro mubi. Ico gihe Chelsea yari mu kibanza ca 16 muri Premier League. Naho kandi umumenyereza Gus Hiddink yaciye agarukanwa nawe nyene ntiharagamye kuko byaramunaniye kuduza uwo mugwi ngo awuronse itike yo gukina rimwe mu mahiganwa yo ku mugabane wa Buraya yaba Champions League canke Europa League kuko sezo yaheze Chelsea mu kibanza c'10. Mumenyereza Antonio Conte amaze gusubirira Gus Hiddink muri sezo ya 2016-2017 yashitse atwara igikombe ca Premier League. Ico gihe Chelsea ikaba yasozereye iganwa ifite amanota 93. Ico gihe Chelsea yakoze n'amateka yo kumara inkino 13 zikurikirana muri Premier League itsinda. Muri sezo ikurikira Chelsea yacitwara igikombe cha FA Cup. Antonio Conte yaciye asubizwa na Maurizio Sarri mu mabanga yo kumenyereza Chelsea maze aca agura umunyegori Kepa Arrizabalaga ku miliyoni 80 z'amanyaburaya ababaye umunyegori wa mbere azinde ku isi. Itariki 29/5 mwaka wa 2019 Chelsea yaciye itwara igikombe ca kabiri ca Europa League aho yatsinze Arsenal itsindo 4-1 ku bitsindo vya Olivier Giroud, Pedro ndetse na double ya Eden Hazard. Inyuma yo gutwara ico gikombe Maurizio Sarri yaciye afata ingingo yo kuva muri Chelsea aja muri Juventus de Turin maze Chelsea ihamagara umukinyi wayo wa kera n'umulegend Frank Lampard ngo aje kuyimenyereza. Bivanye nuko Chelsea yari mu bihano bibuza gusinyisha abakinyi aho ikaba yari hejeje gutakaza Eden Hazard yaraheruka kuja muri Real Madrid. Frank Lampard yikoze ku ishuri ry'umupira w'amaguru Academy ya Chelsea maze aduza abakinyi bakiri bato nka Mason Mount, Tammy Abraham, Reece James, Fikayo Tomori na Big Grimo kugira ngo baze kumufasha mu mugwi mukuru. Ico gihe Frank Lampard yaciye afasha Chelsea gusozera sezo iri muri Big Four maze iba ikatishije itike yo kwitabira igikombe cya UEFA Champions League ca 2020-2021. Muri iyo sezo Chelsea yaratakaje finale ya FA Cup itsinzwe na Arsenal ibitsindo 2-1. Ico gihe umumenyereza Frank Lampard yaciye agura abakinyi nk'umunya Maroc Hakim Ziyech, abasatirizi babiri b'Abadagi Timo Werner na Kai Havertz, myugariro w'ubamfu w'umwongereza Ben Chilwell, umunyegoli w'umunya Senegal Edouard Mendy na myugariro w'umunya Brazil Thiago Silva. Ico gihe Chelsea yaciye ikomera itangura sezo neza. Ariko mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2020 umugwi watanguye gutsindwa maze mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 Frank Lampard aca atanga imihoho mu banga yo kumenyereza no mugwi wa Chelsea maze aca subirizwa na Thomas Tuchel
umumenyereza w'umudagi yarahejije kwirukanwa muri Paris Saint-Germain, ekipe yari yashikanye muri UEFA Champions League final ya sezo yari iheze ya 2019-2020, aho Paris Saint-Germain yari yatsinzwe n'umugwi wa Bayern Munich igitsindo kimwe ku busa. Thomas Tuchel yashitse ahindura Chelsea arayikomeza, maze ica isezerera FC Porto, Atletico Madrid na Real Madrid muri demi-finale. Naho itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 Chelsea yatakaje igikombe cya Coupe d'Angleterre itsindiwe muri finale na Leicester City igitsindo kimwe ku busa. Itariki 29 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 nyene Chelsea yaciye itwara igikombe cyayo cya kabiri cya UEFA Champions League itsinze Manchester City igitsindo kimwe ku busa muri finale cinjijwe na Kai Havertz. Ubu mu mwaka wa 2025 akaba akinira umugwi wa Arsenal. Itariki 11 kwezi k'umunani umwaka wa 2021 nyene Chelsea yaciye itwara igikombe cya Super Coupe d'Europe ku nshuro ya kabiri mu mateka yayo, yari ihejeje gutsindira Villarreal mu rukino rwa nyuma mu mipira y'imiterekano Tirobi. Ivyo vyose vyatumye Chelsea iba umugwi wa mbere umwe mu rudende z'amateka yo gutwara inshuro zibiri ibikombe byose bitunganywa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya UEFA, havuyemwo Europa Conference League kuko ryo rivutse ubushasha inyuma yuko ayo mateka yandikwa. Muri iryo ci Chelsea yaciye igarukana umukinyi Romelu Lukaku imusinyisha ku kanoti kari hagati y'imiliyoni 100 n'115 z'amanyaburaya avuye muri Inter Milan, abaye umukinyi wa mbere Chelsea igutse akanoti kenshi mu mateka yayo. Mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2021 Chelsea yatowe nk'umugwi mwiza waranze umwaka, maze mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2022 naho ikitwara igikombe c'isi c'imigwi ku nshuro yayo ya mbere mu mateka, aho yatsindiye muri finale Al Hilal yo muri Arabie Saoudite ibitsindo 2-1. Ico gikombe cyatumye Chelsea ikora amateka yo kuba umugwi wa gatanu mu mateka umaze gutwara igikombe muri buri higanwa byose ukinamwo, haba ayo mu gihugu, ayo ku mugabane n'amahiganwa atunganywa ku rwego rw'isi. Mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2022 biturutse ku ntambara igihugu cy'Uburusiya cyariko gitera ku gihugu ca Ukraine, leta y'Ubwongereza yarafatiye ibihano umugwi wa Chelsea mu ntumbero zo kwiyamiriza abarusiya bafise imitahe mu Bwongereza no guhasha umubosi wa Chelsea akaba n'umurusiya Roman Abramovich, bakavuga ko acuditse hamwe na Vladimir Putin umukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Ivyo vyatumye Abramovich ahitamo kugurisha umugwi wa Chelsea. Ibanki y'Abanyamerika The Rain Group niyo yaje kugura uwo mugwi wa Chelsea kanoti kababa imiliyaridi 5 z'amanyaburaya, maze ica iwushinga umugwi w'abantu bayobowe na Todd Boehly kugira ngo abe aribo bawitwararika. Todd Boehly umuyobozi mushasha wa Chelsea yarasanzwe afise imitahe mu mugwi wakina urukino rwa baseball witwa Dodgers Los Angeles, mu mugwi w'abakenyezi ukina basketball witwa Sparks de Los Angeles, n'indi mitahe ingana n'ibice 20% mu mugwi w'abagabo ukina basketball witwa Lakers de Los Angeles. Iyo migwi yose ikaba iri mu gisagara ca Los Angeles muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2022 wari umunsi wo gutanga umugwi, maze urugendo rwa Roman Abramovich na Chelsea ruba rurangiye, aho inyuma y'imyaka 19 ayiyoboye, imyaka yakozemwo amateka akomeye. Muri ico kiringo ciwe Chelsea yabaye umugwi utinyitse kuko yawuronkeje ibikombe 22 byose mu bikombe 34 uwo mugwi ufise kuva mu mwaka wa 1995 ubaho gushika muri uku kwezi kwa ndwi mwaka wa 2025. Muri ivyo bikombe harimwo ibikombe 2 vya UEFA Champions League n'igikombe c'isi kimwe c'imigwi. Ivyo bikaba ibikombe bikomakomeye uwo mugwi wa Chelsea utari bwigere utwara imbere y'intwaro yiwe. Mu biganiro abayobozi bagiranye, Abramovich na Todd Boehly bemeranije ko muri izo miliyaridi 2 baguze Chelsea harimo imiliyaridi 2 uno Roman Abramovich yasigiye no mugwi wa Chelsea kugira ngo izosanure ikibuga Stamford Bridge Stadium. Uwo mugambi nturakogwa, ariko bitezwe ko ni wakogwa
ico kibuga kizokongerezwa ibibanza vyinshi maze kive ku gitigiri c'abafana 40,341 gisanzwe cakira. Amaze gufata ubuyobozi bw'uwo mugwi, Todd Boehly yiyemeje kuwushiramwo akanoti maze akawubaka guhera mu migwi y'abakiri bato gushika mu mugwi mukuru ku ruhande rw'abigeme no ku ruhande rw'abagabo. Ico gihe uwo muyobozi yaciye atangura kwiyumvira kugura abakinyi bakomakomeye, ariko aho uburenganzira umumenyereza Thomas Tuchel bwo kwitiramwo abakenewe. Ico gihe yarifuje cane gusinyisha Cristiano Ronaldo imbere yuko asubira muri Manchester United no mukinyi yaciye muri Real Madrid n'ahandi, maze umumenyereza aravyanka amubwira ko adakenewe. Uwo mumenyereza kandi yanse iza rya Jules Koundé. Ico gihe umugwi wa Chelsea wari wamaze kumvikana n'umugwi wa Sevilla uwo muri Espagne yakinira, bica birangira agiye muri FC Barcelona. Naho yansaba abakinyi, umumenyereza Thomas Tuchel yashimye kugura abakinyi nka Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Cucurella, Wesley Fofana, Raheem Sterling na Denis Zakaria ku kanoti karenga miliyoni 250 z'amanyaburaya. Mu mwaka wakurikiye, sezo yatanguye nabi muri Premier League. Chelsea yongera itsindwa igitsina kimwe kubusa na Dinamo Zagreb muri kino rwa mbere rwa UEFA Champions League. Ivyo vyatumye Thomas Tuchel yirukanwa maze asubirizwa na Graham Potter. Naho yarahejeje gukomeza umugwi wa Brighton, Graham Potter ntiyerewe mu mugwi wa Chelsea kuko yahejeje sezo ya 2022-2023 ari mu kibanza ca 13 muri English Premier League. Ico gihe umuyobozi Todd Boehly yaciye agura abakinyi bariko bavyifata neza ku mugabane wa Buraya, bakanatangaza isi nk'umunya Portugal Joao Felix, umunya Ukraine Mikhail Mudryk n'umunya Argentine Enzo Fernandez, ariko n'ubundi umusaruro gumari mubi bica bituma ahitamwo kwirukana Graham Potter atinya ko umugwi wabukorokera mu cicaro ca kabiri, maze Frank Lampard agaruka kuba arafasha Chelsea, umugwi wamureze nk'umumenyereza w'imfata kibanza aho yaravuye kumenyereza umugwi wa Everton. Igaruka rya Frank Lampard ntiryashimishije abakunzi b'umugwi wa Chelsea kuko vyabibukije ko ikiringo yahabaye nk'umumenyereza cari kibi, maze batangura gushwanira umuyobozi kukuba yamugarukanye. Nico gihe nyene Lampard ntiyorohewe kuko yatsinzwe inkino zitatu za mbere zose muri sezo ikurikira muri Premier League, aho yazinjijemwo ibitsindo 5 na wazibonamo igitsindo kimwe. Ivyo bica biba ibihe bibi vya mbere uwo mugwi waruciyemwo mu mateka yawo mu kinjana ca 2021 novuga kuva mu mwaka wa 2000. Muri iyo sezo Lampard yatsinze urukino rumwe gusa mu nkino 13 ziwe za mbere muri Chelsea, ica imusubiriza n'umumenyereza w'umutaliyano Mauricio Pochettino. Uwo mumenyereza yaguze abakinyi Nicolas Jackson amukuye muri Villarreal muri Espagne na Christopher Nkunku amukuye muri RB Leipzig mu Budagi, baca bamufasha kuronka umusaruro mwiza, aho sezo ya 2023-2024 yageze hagati umugwi wa Chelsea uri mu kibanza ca kabiri muri Premier League, aho bari bamaze gutsinda inkino nyinshi. Naho biruko bivuye ku mvune z'abakinyi nka Reece James na Moses Caicedo, uwo mugwi warasubiye inyuma uheza ihiganwa uri mu kibanza ca gatandatu atagikombe na kimwe utwaye, atanu uburenganzira bwose bwo gukina ihiganwa ryo ku mugabane wa Buraya. Ubuyobozi bwa Chelsea buca bumusubiriza na Enzo Maresca. Ico gihe byarakunze yuko bashobora gushika muri UEFA Conference League. Umugwi wa Chelsea wasinyishije Enzo Maresca itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 avuye mu mugwi wa Leicester City, bamuha amasezerano gushika mwaka wa 2029 n'ubushobozi bwo kongereza umwaka umwe, maze atangura ayo mabanga yo kumenyereza uwo mugwi w'i Londres itariki 1 z'ukwezi kw'indwi mwaka wa 2024. Uwo mugwi wa Chelsea wamuhisemwo ubonye uburanga n'imikenyero vyiwe yarafise mu mugwi wa Leicester City, aho yahawe amasezerano yo kumenyereza mwaka wa 2023. Ico gihe akaba yarafise umugambi wo kugarukana mu higanwa ry'icicaro ca mbere mu Bwongereza Premier League. Muri uwo mwaka nyene yaciye atwara igikombe c'iryo higanwa, maze aca awugarukana muri Premier League. Sezo ya mbere amenyereje Chelsea mwaka wa 2024-2025 ayihaye ibikombe bibiri bikomeye, kimwe cyo ku mugabane wa Buraya no bwa Europa Conference League, n'ikindi cyo ku rwego rw'isi Coupe du Monde des Clubs. Ibi nivyo vyaranze umugwi wa Chelsea kuva ubaho mu mwaka wa 1995 gushika muri uku kwezi kwa ndwi mwaka wa 2025, no kuvuga mu kingo c'imyaka 120 umaze ubayeho.
nimba utaragura akajezi ko mu gisebo cy'igihugu Burundi ntamba mu rugamba ndondera kuri iyi nimero ubona aha munsi kugira ndakubwira ingene woyironka ku giciro ciza maze zoje kugura Stade Intwari zoje kuraba urukino rwa mbere rushajije neza cyane. Iyo nimero ushobora kwimpamagara ko kandi kugira ngo ushobore kwamamariza ibyawe biciye kuri runo rubuga rwa Wifi Sport haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube kuko ibintu byawe tubibwiye abantu basanzwe dukurikirana ushobora kuronka abakiriya benshi. Iyo nimero ni gutenya 257 61 78 64 61 ni plus 257 61 78 64 61. Ndagushimira wewe wankurikiranye kuva mu ntango gushika mu mpera za kino kiganiro. Mwari kumwe nanje Wilfried Ramba kinyamakuru Wifi Sport ikorera kuri Facebook na YouTube. Mukore subscribe kuri YouTube ya Wifi Sport musangize ikiganiro n'inshuti n'abagenzi musige ivyumviro vyanyu muri kuganira muri commentaire. Mutubwire ikindi kintu wifuza kumenya mu buryo bwimbitse ku mugwi wa Chelsea cyangwa ku mugwi usanzwe ukunda wari wose. Nuko ko ndabakunda cyane mugire ibihe byiza mugire mu bahwe murandwe mu byanyu no mu banyu. Bye bye, hasta la vista, ciao.